Turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana imbonesha kuri Betv nkuko mubimenyereye. Uyu n'umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abanyagihugu banose amatongo bidaciye mu mategeko baba mu Nyabugete ko bategerezwa kuyasubiza. Nayo inyama zinshi ziratera ingwara ya goutte, bisabwa kuyifungura rimwe canke kabiri mu ndwi. Amakuru saya gusa ido nido mu kanya. Abanyagihugu baba mu Nyabugete baronse amatongo bidaciye mu mategeko bategerezwa kuyasubiza nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tumukurike. Ndaza amatongo y'Inyabugete ngene yagiye ndabizi neza n'ibintu naje narumwe n'igihugu asanzwe. Mu minsi heze nabonye umukuru w'umugwi ngo wabene amatongo b'Inyabugete. Nsanga avuka mu Rutana. Ni wewe ko nkuzi. Wewe wabaye umwene gihugu w'Inyabugete ryari kuri umunyarutana. Ku buryo hajya bibaza ko tuba turi bijuju. Baragenda bagatekenika utuntu mungene bayatwaye baragize ngo bagire n'imigumuko haraba n'umushingwa manza aravuga ngo muzompa impera gute nina yabagarurira. Je ndazi n'impera bamuhaye rutongo runini cyane muzorubona ruriko n'ikigo bakroti runini niyo mpera bamuhaye ariko arondera gusa ingene banyaga leta kubera ubucamanza ngo bwacira urubanza leta nayo irashaka kwitura rero inama nkuru y'ubucamanza. Ariko abakurambere babari Bujumbura nta numwe azi hajya ahantu kogeruka hari imipama hapomwa n'agadege kazambarude katukura twese ntitubizi aho none hagiye kuha mu 1993 ko habaye amagume bagaca bahigarurira baci babimvukira zaho bavuka ahanaka n'ahanaka. Reka rero tubitunganye neza baruce aha leta haje kwa leta duheze turabe beneho rero bukuri umwe wese uzokubaza sokuruza ninde wahoka ifite ryari turabe ingene bizogenda none nk'uwo nzi azoca avuga ko sekuruza ariho yavutse ya. Inyuma yo kubaka umuferege w'ibarabara riri kuri Boulevard Melchior Ndadaye, iryo barabara ririko rirasigwa irangi ryera ryo mw'ibarabara. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper niyo nkuru. Umuferegi w'ibarabara Boulevard Melchior Ndadaye uriko uraherahera gusanurwa. Ubu hakaba haramukiwe igikorwa cyo gusiga imirongo yera yo mw'ibarabara. Igihe televiziyo BTV yahashika hari saa 4:45 ico gikorwa cari kigeze imbere y'inyubako Oredi Golf uduga ujaho bita kwa Ndadaye. Iruhande yo gusiga imirongo yera mw'ibarabara hariko kandi harategwa ubwatsi bitagazo ku nkengera y'uwo muferege w'ibarabara Boulevard Melchior Ndadaye. Ivyo bikorwa bikaba biriko birangurwa n'ikigo ca leta kijejwe amabarabara ARB mu mugambi wo gusanura amabarabara y'igihugu. Inyama iyo zifungura kenshi ziratera ingwara ya goutte nkuko bivugwa na muganga Boaz Nibitanga ati ivyo wavyiza iyo zifunguye rimwe canke kabiri mu ndwi. Inkuru twateguriwe na Peniera Kazemwana. Inyama ziri mu bifungurwa bituma umuntu ashobora kurwara indwara ya goutte kuko inyama zifise amaproteine menshi nkuko bivugwa na muganga Boaz Nibitanga. Amaproteine akomoka ku bitungwa ni mabi cyane gusumba yakomoka ku bitegwa. Mu mubiri wacu ingene usanzwe ureme hari uduce twita acide urique, iyo tugwiriye mu mubiri wacu twongereza amahirwe mabi yo kurwara indwara ya goutte. Rero imfungurwa zirimo proteine zirongereza iyo acide urique mu mubiri. Rero inyama na cyane inyama zitukura twita viande rouge nizo zongereza cyane iyo acide
urique mu mubiri. Uwo muganga agahanura abantu ko bogerageza kugabanya inyama uko bashoboye. N'imiburiburi no guhanura umuntu ko nka viande rouge atorenza incuro rimwe ku ndwi afungura izo nyama za viande rouge, kuko arengeje incuro zibiri ku ndwi aba ari umurengera. Mugabo naho nyine bica bivana na to cyangwa na quantité ya acide urique yarasanganywe afise mu mubiri. Harabo ushobora gusanga niyo ncuro imwe mu ndwi rimwe ari nyinshi, n'undi ushobora gusanga iyo ncuro imwe ari nkeyi. Rero muri ico gihe aca dushikira kwa muganga tukabanza tukapima mu maraso tukaraba urugezo rw'iyo acide urique yarasanganywe mu mubiri, muce gushaka kumuhanura uti wowe n'imiburiburi ku ndwi inyama uzifunga nk'icurizi cyangwa mu kwezi nk'icurizi bivanye n'urugezo yarasanzwe afise. Ivyo biruko mu gihe hari abo babuza inyama kwa muganga ariko bakaguma bazifungura. Amashirahamwe asaba uburenganzira bwo gukora mu kigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB asabwa kumenya kubahiriza amategeko agenga ivyo bakora. Bivugwa na Didas Ngendakumana arongoye ico kigo ADB, tumukurikira. Impapuro zo muri ADB uhejeje kuzironka ntibisigura ko uca ugenda ugatangura guhingura hanyuma ugatangura kujya kudandaza. Oya, ko twebwe ngahaye muri ADB nta bahinga dufise bajya muri laboratoire gupima ivyo wahinguye ngo barabe ko ari ibidandazo bimeze neza bitazogirira nabi amagara y'abantu. Ivyo ni ikigo BBN kibijeje. BBN rero nababwiye ko twagiraniye amasezerano yo gukorana. Aya masezerano nayo kugira ngo abo bantu bose basanzwe bafashwa n'ikigo BBN tubafashe turi kumwe, haba mu bijanye no korohereza mu kuronka izo mpapuro, haba mu bijanye no gupima ibyo bidandazo byabo. Turafise rero abakozi basanzwe bariko barakorana, ariko turizera neza ko ibikorwa bizotera bije imbere. Hanyuma abasanzwe bahingura ibidandazo mu Burundi bagahingura ibidandazwa bikwije ibisabwa ku buryo bishobora guhiganwa n'ibidandazwa by'ibindi bihugu biza kudandarizwa mu Burundi, canke guhiganwa no ku masoko yaba yo mu karere yaba yo mu makungu. Ivyo bikunda rero mu gihe ibidandazwa byacu bihinguye bifise akanovera bikurikije ibisanzwe bisabwa n'amategeko. Ibi twarategekanije kubikorana na BBN kwabo gukarihiriza ubwenge abasanzwe babihingura kubijanye n'ingene bazokora n'ingene bazokushora ibidandazo byabo, mbere n'ingene bazoronka amasoko yaba yo mu karere yaba yo mu makungu. Imigwi twasizeho iri kwirakora, turizera neza ko bizotera bije imbere. Kurangura amabanga yabubatse imisi yose birafise ingaruka mbi yo gushobora kutibaruka. Bivugwa na muganga Boaz Nibitanga agahanura abubatse ko bo kwihangana nk'imisi 2 canke 3. Ni inkuru twateguriwe na Peniera Kazemwana. Imbuto umugabo asohora ziba zigizwe n'ibintu bitandukanye kuko harimo izikomeye n'izidakomeye nk'uko muganga Boaz Nibitanga bitwiganira. Ziba zigizwe n'ivyo twita spermatozoide hamwe na liquide seminal. Za mbuto twita spermatozoide, za mbuto nyezina zitera zitakaza ubukomezi, kuko imbuto z'umugabo uko zisohotse kugira ngo zihure n'urubuto rw'umukenyezi kugira ngo habe fecondation, habe gusama, habaho ihiganwa. Urubuto rukomeye rwiruka gusumba izindi kandi rufite morphology rukomeye neza gusumba izindi niko ruhura n'urubuto rw'umukenyezi. Mugabo uko umubiri uhingura zitaranakomera, zitaranagira ubukomezi, utusanga ugiye kuzisohora ugatusanga haguma hasohoka izidashobora gushikira gwa rubuto rw'umukenyezi kugira ngo habe gusama. Muganga Boaz Nibitanga ahamagarira abubatse ko bakwihangana imisi 2 canke 3 batarangura amabanga yabubatse kugira imbuto zize zikomeye. N'imiburi imisi 2 canke 3 bihangana kugira ngo haze kugira aho zisohoka zikomeye. Umukenyezi yegereje ya misi yiwe yo gusama ya ovulation bakamara nk'imisi 2 canke 3 batari ko babonana kugira haze kugira muri ya misi umukenyezi ashobora gusama za mbuto zikomeye. Mwomenya ko kurangura amabanga yabubatse imisi yose bigabanya amahirwe y'uko umukenyezi yoshobora gusama imbanyi. Ni kuri inkuru duce turangiriza ko amakuru twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire Peniera Kazemwana yarahagarikiye na Ciza Niki hamwe na Nduwimana Jean Claude bari mu buhinga bw'ivyuma. Mwandanye muryohererwa n'ibiganiro vya BTV Burundi. Amahoro y'Imana abane namwe.